ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri Afrika y'Epfo abagize leta ihuriyeho n'amashyaka menshi uyu munsi barahiriye mu muhango wabereye mu mujyi wa Cap. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch urashinja inzego z'umutekano za Ethiopia kugaba mu karere ka Amhara ibitero bishobora kujya mu rwego rw'ibyaha byo mu ntambara. Mu Rwanda ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage PSD riravuga ko rizaharanira ko mu Rwanda habaho umushahara fatizo mu gihe ryawe n'abadepite benshi mu matora ateganijwe mu kuno kwezi. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu itariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Njumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah muri Libani uravuga ko umuyobozi wawo, umwe mu bayobozi bakuru, yishwe n'igitero cyo mu kirere cya Israel. Mohamed Nima Nasser ni umwe mu bakomanda bakuru ba Hezbollah bishwe mu mezi 9 ashize haba gukozanyaho byambukiranya imipaka. Amakuru ya mbere yari yavuze ko igitero cyakabwe ku modoka ye hanze y'umujyi wa Tira mu majyepfo ya Libani. Igisirikare cya Israel cyemeje aya makuru kinavuga ko uyu mugabo yari afite uruhare mu gutera ibisasu bya rokete muri Israel. Hezbollah yavuze ko yagabye ibisasu 100 bijya muri Israel. Nta makuru y'abakomeretse kugeza ubu. Hagati aho Israel yemeje imigambi y'icyo abayinenga basobanura nka gahunda ngari yo kwagura inyubako mu gace ka West Bank kigaruriwe na Israel. Nizo nyubako nyinshi zemejwe mu myaka 30 ishize. Ubutegetsi bwa gisivile muri West Bank bwemeje ko ubutaka bungana na kilometero kare 15.7 bufatwa mu kibaya cya Yordania kugira ngo buzubakweho. Inyubako z'abayahudi ku butaka Israel yigaruriye zifatwa nk'izinyuranye n'amategeko mpuzamahanga, ariko ibi Israel ntibyemera. Umuryango Peace Now uharanira amahoro wo muri Israel wavuze ko iki cyemezo cya guverinoma kigabanyije amahirwe yo gukemura ibibazo bya Palestine na Israel ku buryo bw'amahoro. Abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces muri Sudani bafashe uduce tunini batuvana mu maboko y'ingabo za leta. Mu hafashwe harimo na Darfur. Umuryango w'abibumbye uravuga ko inzego zishinzwe ubutabazi muri Sudani zahuye n'ibibazo by'ubusahuzi ku rugero rurenze ukwemera kuva intambara y'umwiryane yatangira. Loni kandi yamaze gutanga impuruza ko inzara iri gukoreshwa mu ntambara nk'intwaro muri Sudani. Inkuru ya Wiros muragizwaho na Prime Ndikumagenge. Umutegetsi wo muri ONU havuga yuko hafi mu turere twose tugenzurwa na RSF habaye ikuzako mu gusahura imfashanyo. ONU ivuga yuko hongerejwe igitigiri cy'amakamyo ajabuka urubibe rwa Chad yinjira muri Darfur. Ariko iyo ntambara ubu imaze amezi hafi 15 irabandanya, kandi uko bukeye ko bwije niko igihugu ca Sudani kiguma gitabagara. Abasirikare b'abagenerale ku mpande zombi bitayeho kugerageza gutsinda intambara kurusha ineza y'abanyagihugu. Amashirahamwe afasha avuga yuko ubu atakabuza hagiye gutera amapfa muri Sudani, aho abantu miliyoni 25 bakeneye vyihuta imfashanyo y'ivyo kurya. Ku mugoroba ubanziriza umunsi w'amatora rusange mu Bwongereza, umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri guverinoma iyobowe n'ishyaka rya Conservative yavuze ko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Labour rishobora gutsinda ku bwiganze buri hejuru kurusha andi matora mu mateka y'ibihe by'ubu by'Ubwongereza. Mary Stride, minisitiri ushinzwe umurimo n'urwego rw'izabukuru, yabwiye BBC ko ubu ngo icy'ingenzi ari ukumenya uburyo uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi ruzaba ruhagaze. Minisitiri w'intebe Rishi Sunak we yagerageje kudaha agaciro ayo magambo avuga ko amatora atararangira. Umuyobozi wa Labour Keir Starmer yavuze ko ibi bivugwa n'abakonservative ko ubwiganze ndengakamere bwa Labour bushobora kuboneka bishobora gufatwa nko kuburizamo abantu gutora kubera ko bigamije kubaca intege kugira ngo ntibajye ku matora.
Minisitiri w'intebe w'agateganyo wa Haiti Gary Conille yabwiye BBC ko yizera ko mu mezi ari imbere make abategetsi bashobora kongera kwigarurira ubugenzuzi bw'ibice by'igihugu biyoborwa n'amabandi. Hashize gusa icyumweru n'igice leta ishyizweho, rero dutangiye kubona inkunga twari twijejwe. Kuba itsinda rya mbere ry'ingabo zo muri Kenya ryaramaze kuhagera, twahinduye igipolisi hamwe n'ubuyobozi bw'igipolisi. Ubu turimo guhindura inzego z'igipolisi. Ibyo nibyo tumaze gukora muri iki cyumweru n'igice gishize, ariko nta gushidikanya dufite. No mu manama twakoze turi hamwe n'igisirikare hamwe n'igipolisi, rero birumvikana yuko mu gihe gito twizeye ko tuzaba tumaze kwigarurira uduce tugenzurwa ubu n'imitwe yitwaje intwaro. Bwana Koni yavuze ko igabwa ry'abapolisi mpuzamahanga ryamaze gufasha Haiti kuvugurura inzego zayo. Koni kandi washyizwe ku butegetsi mu kwezi gushize yemeye ko ugufasha kw'amahanga kwabanje kwakirwa ku buryo butandukanye muri Haiti, ariko ko izanwa ry'abapolisi ba Kenya rifite uruhare ruto kandi ko bataje gusimbura abapolisi ba Haiti. Ubushakashatsi bushya bwavumbuye ko imvubu zishobora kugendera mu kirere mu gihe cy'akanya gato iyo ziri gutaruka. Abashakashatsi bavuga ko iyo ziri kwiruka amaguru y'izi nyamaswa ava ku butaka mu gihe cya 1/3 cy'isegonda, bitandukanye n'inzovu kuko nubwo ishobora kugenda no kwiruka, ariko nta na rimwe inzovu zishobora kuvana rimwe amaguru 4 ku butaka. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'abaganga b'amatungo Royal Veterinary College buvuga ko imvubu zishobora gukora ibyo nyinshi mu nyamaswa nini zidashobora. Ni zimwe mu biremwa binini byo ku butaka kandi zishobora gupima toni zirenga 2. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Afrika y'Epfo. Guverinoma ihuriweho n'amashyaka menshi yatangiye imirimo yayo uyu munsi ku mugaragaro. Abaminisitiri bayigize barimo habo mu ishyaka rikomeye kurusha ayandi mu yatavuga rumwe na leta rya Democratic Alliance barahiye. Hari hashize ibyumweru bibiri na ku byumweru byinshi haba imishyikirano ikomeye yo gushyiraho guverinoma y'ubumwe, nyuma yaho ishyaka rya ANC ryari ku butegetsi ryonyine rinaniriwe kubona ubwiganze mu matora yo mu kwezi kwa gatanu. Nyuma y'umuhango wo kurahira, Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko handitswe amateka abanyapolitiki bahanganye mu matora barahira kwemera gutahiriza umugozi umwe. Ni inkuru ya Shinga Inyoka mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mu muhango wabereye mu mujyi wa Cape Town, Vice President Paul Mashatir, abaminisitiri ndetse n'abaminisitiri bungirije bose barahiriye gukorera igihugu mu cyubahiro n'ubunyangamugayo. Iyi guverinoma itumye Afrika y'Epfo yinjira mu cyiciro cya politike itari imenyereye. Guverinoma igizwe n'abakomoka mu mashyaka 7 ndetse n'ihuriro rigizwe n'amashyaka 11, umubare udasanzwe. Amasezerano hagati y'amashyaka azibanda ku kurwanya ubukene, ubushomeri ndetse n'ubusumbane. Nubwo uyu munsi bagaragaye nk'abumvikana mu cyumba cyabereyemo uwo muhango, urugendo ruri imbere nirwo rugoye kugira ngo bagere ku bwumvikane bw'uko ibyo bibazo bizakemuka. Inkuru ya Shinga Inyoka. Icyegeranyo gishya cy'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch cyashinje inzego z'umutekano za Ethiopia kugaba ibitero byinshi bishobora kujya mu rwego rw'ibyaha by'intambara byibasiye abakozi bo mu buvuzi mu karere ka Amhara karangwamo umutekano muke. Aka karere kavugwamo imirwano kuva mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro. Leta ya Ethiopia ntacyo yari yavuga kuri kino cyegeranyo, ariko mu gihe cyashize yagihakana ibyaha ishinjwa kugaba ibitero ku baturage b'abasivile. Ni inkuru ya Karikidane Libertad uri Addis Abeba mugezweho na Nina Iradukunda. Ivyegeranyo biheruka vy'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch biratanga idonido ry'ibitero vyagabwe ku bakozi bo kwa muganga, ku nyubako z'ibitaro no mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu bisagara vya baba 13 mu karere ka Amhara ko muri Ethiopia. Iryo shirahamwe riremeza ko igisirikare ca leta camye kigwana n'imigwi yitwara gisirikare kuva mu mezi arenga 10 aheze, ubu kiri mu bikorwa vya gisirikare atacamama kandi atanu kwiyubara ubuzima bw'abanyagihugu. Ingabo z'igihugu zarakubise ziranafunga abakozi bo mu buvuzi, banafungirwa no mu makambi ya gisirikare babaziza guha ubuvuzi abagwanyi b'umugwi witwara gisirikare nk'uko iryo shirahamwe ribivuga. Ribandanya rivuga ko banahonyanga amategeko mpuzamakungu agenga ubutabazi mu kubuza ko ibitaro bikora. Ikiganyo kivuga ko
igitero c'indege ntonya itajamwo umudereva ya drone cagabwe ku modoka vyagaragara neza ko ari ya Rusehabaniha cari kimwe mu bigize iryo honyangwa ryatohojwe. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Tukomereze mu Rwanda ho ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage PSD rivuga ko rizaharanira ko mu Rwanda habaho umushahara fatizo mu gihe ryabona abarihagarariye benshi mu nteko nshinga amategeko. Iri shyaka rivuga ko hazabaho ukumvikana ku mushahara hagati y'umukoresha n'usaba akazi, ariko hakaba umushahara muto uzwi bagarukiraho. Ku bahembwa umushahara mutoya nabo iri shyaka risaba ko basonerwa umusoro ku gihembo cyabo. Ibi nibyo bavugiye mu karere ka Gakenke aho bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ishyaka PSD ni rimwe mu mashyaka ashyigikiye Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko mu matora y'abadepite ririyamamaza ukwaryo. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Cyungo w'akarere ka Gakenke aho bamamazaga Paul Kagame ku mwanya mukuru w'igihugu ndetse n'abakandida b'ishyaka mu nteko ishinga amategeko. Imbere y'abantu batari benshi, PSD yavuze ko isaba amajwi kugira ngo ishyire mu bikorwa ibirimo kuvugurura urwego rw'ubuhinzi, bita cyane ku kongera umusaruro ubukomokaho. Mu rwego rw'uburezi ngo bazashyigikira amashuri yibanda ku myuga kandi abanyeshuri bafashwe guhura kare n'abakeneye ubumenyi bwabo. Mu gihe iri shyaka ryaba ribonye amajwi aryinjiza mu nteko, ngo rizasaba ko ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mutuelle de santé buhabwa agaciro, ubufite ntakomeze gukumirwa hamwe na hamwe. Valence Muhakwa yungirije umukuru wa PSD. Inzira umurwayi acamo kugira ngo agere ku muganga ikwiriye kugabanuka, ndetse n'umwanya byafata kugira ngo umurwayi agere ku muganga ukagabanuka. Yamara no kuvurwa, imiti ahawe akayibona muri farumasi. Cyane cyane turavuga abakoresha ubwisungane mu kwivuza, hari aho bigaragara ko imiti itaboneka kuri mituweli, bikaba ngombwa ko ajya kuyigurira. Ariko twaba tuti muri farumasi zose tuzaharanira ko farumasi zose zikorana na mituweli de santé. Mu rwego rw'akazi, PSD ngo irashaka ko habaho umushahara fatizo, umukoresha akemererwa kumvikana n'ushaka akazi, ariko itegeko rigashyiraho umushahara adashobora kujya hasi. Ibi ngo bizatuma abakozi badakomeza guhohoterwa n'abakoresha kubera kugenda bonyine ingano y'umushahara. Tukavuga tuti abakora mu rwego rw'amahoteli n'ubukerarugendo bakagira umushahara fatizo, abakora mu rwego rw'uburezi, abakora mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo bizafasha igihe cy'ubwiteganyirize no mu bihe abantu bagiye mu zabukuru, igihe habaye impanuka. Ariko twaba tuti umushahara udakwiye kugibwa munsi n'uyu nguyu. Ku babona umushahara mutoya, PSD ivuga ko abatarenza ibihumbi 100 bagomba gusonerwa umusoro. Kugeza ubu abakozi batarenza umushahara w'ibihumbi 60 itegeko ryabasoneraga umusoro. PSD ikishimira ko yagize uruhare mu biganiro byageze kuri iyi ngingo. Ishyaka PSD rimwe mu mashyaka afatwa nk'akomeye nyuma ya FPR ryatanze umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Rivuga ko ryashimye gushyigikira Kagame wa FPR kuko risanga afite ibigwi abandi badafite. Risanzwe rihagarariwe muri guverinoma ndetse no mu yindi myanya y'ubutegetsi. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango mu ntara y'Amajyaruguru. Tujye mu Burundi. Niyo nkuru Yusuf Akbar Batazira Kiriku ni umuririmbyi w'umurundi yahoze hari umwana wo mwibarabara, ubu ariko aramenyekana cyane haba mu Burundi, mu karere no mu makungu. Mu gihe mu Burundi bariko baragerageza gutorera inyishu ikibazo cy'abana bo mwibarabara, Kiriku yaraganiriye no mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo amwiganira ubuzima yagize hari mwibarabara, ingene yavuyeyo naho ateye mu muziki, aranatanga n'impanuro. Kiriku ni umuririmbyi w'umurundi akunda Uburundi, afise indoto zo kumenyekanisha igihugu cy'u Burundi abicishije mu mwuga we w'umuziki.
nahoze mba mw'ibarabara ariko mu nyuma ndavayo ndonka abantu bamfasha ndavayo. Mw'ibarabara ni habi cyane kubera ko mw'ibarabara ni harera, iyo umuntu ariyo arirera kandi kwirera biragoye. Uwo ni umuririmbyi benshi bazi ku izina rya Kiriku. Ntaribagira ibyo yakorera mw'ibarabara. Gomwe gitoro kunywa koro. Byatuma amera nabi ariko nje niyumvisha ko ari ukumera neza kubera ko ata muntu nari musambwira ngo ibi bintu ni bibi, ubu uri kurirera biba bigoye ko umenya ati ikintu ni cyiza cyane kiba, ariko muri rusange byari bibi. None iby'umuziki yabigiyemo gute? Nari nsanzwe ndabikunda, navuye no muhira mfise indirimbo njewe, nabise indirimbo imwe yitwa Ibyisi, niyo ndirimbo ya mbere nahereyeko. Yego. Kiriku avuga ko yavuye mw'ibarabara kubera ubufasha bw'abantu. Ni gihe naronka ubufasha buvuye ku mupapa bitwa Oscar, ankuye mu ntara ya Ngozi, anzanye ni Bujumbura, aca tuma mpura n'umuntu bitwa Big Fizz, Imana imuhezagire, anshira muri lebo yiwe yitwa Bantu Boy, kubera twarigeze guhura yari yarabinyemereye kuzomfasha. Impano yanje irampindurira ubuzima, imfasha no kubandanya ishuri, nca ndabifata nk'umwuga, n'ubu narahejeje ishuri ndacabibandanya, ndabifata nk'akazi, niko kazi kanje. Naririmbye indirimbo bitwa Soma Namba nkishika muri Bantu Boy. Izo pirika sema pereka kwenye bidisi na matata mina pepeta, nilo wakuta squeezy wana nitafyakata. Yes, mini gangster tena mini rasta, mtoto wa mta squeezy. Murero twagiye muri Belgique, tugenda muri France no muri Allemagne no muri Suisse. Muri iki gihe Uburundi buriko buragerageza gutora inyishu ikibazo c'abana bo mw'ibarabara, Kiriku aratanga impanuro. Kubaba hafi kubera ko umwana wo mw'ibarabara ashobora kumuha amafaranga ariko ugasanga wari kumuha impanuro ikagira icyo imufasha kurusha, kubera ko mw'ibarabara narasizeyo ba Kiriku, hari aba president bariyo, hari abashinga amateka, hari abakinyi b'imipira bariyo bakomeye cyane, hari abantu bafite indoto ku gihugu nasize mw'ibarabara boza kudufasha kucubaka. Zogukorera ivyatoshobora rekutsinda n'indesho, ndabizo nsanze muri ghetto sinkusondekana. Niyo nkuru Yusuf Akbar Batazira Kiriku, umuririmbyi w'Umurundi. BBC Gahuza Miryango, ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Bernard Bankugira. Ubuzima bugoye mu makambi y'impunzi mu Burundi bwatumye abagore bamwe bigira inama yo gukora ubuzi abatari bake bafata ko ari ubw'abagabo. Ariko ku bw'abagore twasanze mu ikambi y'impunzi ya Kavumu mu ntara Cankuzo, ubuzi bwose bw'abagabo n'abagore barushoboye. Buloze Maombi Januari ni umushonyi w'ibirato. Jewe bivanye n'ukuntu mbanyiciye muri byinshi, nabonye ko hariho ubuzi bumwe na twebwe abadamu dushoboye gukora, nubwo turi abagore si ukuvuga yuko natwe twokwishira inyuma. Nico gituma natwe twahisemo gukora ubuzi bwose kuko birafasha. Umufasha wawe yitavye Imana, urafise gusigara urarera abana. Abandi bagore bakubonye uri kurashona ntibagutangarira? Baratangara cyane kuko ari akazi gateye ubwoba kugakora. Gateye ubwoba gute? Bisaba inguvu, kubera dufate nk'akarorero umuntu akubwiye ati fata ipine y'imodoka uyitabura uyitandukanye, nibyo korohera umuntu w'umudamu atari uko nyene ngo wabihawe mu bisanzwe. Wewe uwo mugabo wize gute? Je mu bisanzwe nta mashure nize, bica bisaba yuko nigwa imyuga y'amaboko kugira ngo menye uko nzorera abana. Nabanje guhura kwanza n'ikibazo ndera abana ndumwe atamufasha turi kumwe, ndabona ko ahantu nicaye bitari bunyorohere kugira ngo nkore ubundi buzi, nca mpitamo kwiga umwuga wo gushona ibirato. We ni wundereye abana iyo myaka yose mazaha mu nkambi, murabizi impunzi tubayeho mu ngorane, niwo mwuga mfise umfasha mu buzima bwanje bwa misi yose. Abantu benshi bamenyereye yuko abagabo ari bo bashona ibirato, none uraronka abakiriye? Yego abakiriye baraboneka. Bakakwizera neza cyane. Turabona ngaha hasi ibirato nivyo ashonye. Hariho nivyo mpingura, umuntu ampaye inimero y'ukuguru kwiwe, nkaca mbandanya nkapima ukuguru kwiwe, hama nkaca ndamushonera gishasha, hama tukavugana amafaranga akandi amafaranga nanje nkamuha ikirato. Ushobora gushona ibingana gute? Nk'ibikoresho biri impande yanje ntarinda kuza kubirondera kure, ndashobora gushona nk'ipere 10 ku munsi. Ngineri Nyadiyama wewe no mwubatsi twamusanze aho yari kuyubaka inzu. Turubaka amatofari ukuntu byatangiye, twaraje duhunze hano ngo dushike tubona
nta kundi twogira ntanka dufise nta murima nta kintatongo duhitamo kwiga akazi ko kubaka nize 2017 nshitse hano. Aka kazi tumenyereye ari akabagabo kubaka abagore kumbure barashobora guhereza mugabo kubona umugore yubaka nkuko kwawe ni ibintu tutamenyereye we byarakoroheye. Je byaranyoroheye kuko nine nyina ifite ibibazo mbona nta murima mfite nta tongo mfitamwe kwegera no mufundi ndavuga ngo reka mwegere sinzoza mbura isabune yo kumesera abana cyangwa umunyu cyangwa imboga tuza twirirwa twubaka twatangira kubaka bakaduha avance ngashika ngahahira abana nimba ari umwana ubuze ikirato kamugurira ikirato kabona ubuzima ko buragenda. Hari ingorane kumbure wagasanzemo aka kazi? Yego biragoye umugore kurengeza itofari ntivyoroshe ariko naravyihanganiye kugeza mbimenye. Abandi bagore bakonye uri kurubaka nkuko bakona gute? Baratangara bakavuga ngo se umugore nawe azayubaka ariko ndababwira ati nimuze twese dufatikanye kuko nta kazi kadakiza. Abandi bagore uretse wewe hari abandi boba bamaze kumva akamo wabateye kugira ngo binjire muri uwo mwuga? Ntabaraza ariko benshi bazavuga ngo bazoza ngo batangure kwiga nabo. Baracatinya ariko nibigeraho bazoza. Bahati Noella yunguruza ibintu n'abantu kwikinga bimwe bita taxi velo. Abamubona baramutangarira abagore bo ntibamwumva. Yego ndi mu taxi velo. Wabitanguye ryari? Nabitanguye muri 2022 mu 2022. Kandi wewe uri umugore wenyene muri no kaminzima yose nimva ni fieri cyane numva ko no shaka noronka kina makinga abiri yo gukoresha ufise nguvu nyinshi byakujemo gute kugira ngo utangure no mwuga nare yumviriye ndabora mfise abana benshi mbona nakandi kazi nokora kambangukiye ndakora taxi velo no kucuruza gutyo none uko urabikora ubona ari uri kurabikora wenyene abantu bakuraba baranwenga bakavuga uyu mugore no gusara no kugira gute nuko bambona muco bifata gute ndavuga oya nangorane ibi ni ibintu namenyereye gusa n'umuga. Tubwira ukungene ukora neza ndagenda ndatora ikinga nkatora imizigo nkatwara mu makaritier nkindi ngazana no ku muheto gutyo muga nta bantu twara ndabajana umuntu ngunyunguruza nkamunguruza nkamushikana nga ku muheto n'abagabo barashobora yego ndabatwara atabwoba we ntabwoba ndava no ngaha ni busoro nkazana n'umuzigo kwikinga njenyene we abandi bagore bakubonye barakutangarira cyane n'abapolisi baravuga uyu mugore ameze gute yaremye gute ndavuga ubuzima buragoye no kwihangana abandi bagore bagutangarira nta numurigisha nta numwe araza kundaba kumbarira ngo ngwino nyigishe nanje benshi barumva ubwoba baratinya makinga. Aba bakenyezi bemeza ko ibi bikorwa bitandukanye bibafasha kwiyungunganya mu buzima bugoye barimo aho abatari bake bavuga ko imfashanyo basanzwe bahabwa zagabanutse cyane cyane nk'imfungurwa. Urakoze Bernard Bankukira ku kiganiro cy'abagore. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye Kanengo yavuye mu kazi ahita ajya gushaka ubwatsi bw'ingurube ze yaza agafasha Bugingo gusubiramo ibyo bamwigishije. Warangize rero kabitega Stefano ngo niwe utagira akazi ubwo. Narindi kubyikorera nuko ngeze ku ijambo rikananira. Iri kunanirire ushaka ubwinshi bw'ijambo uruhu. Niko shaka ntabwo uzi ubwinshi bw'ijambo uruhu. Ni 12:45 kuri BBC. Unoneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwerewe neza abateza amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu mpira maguru imikino yo guhatanira igikombe cy'uburayi cy'ibihugu. Meri Demiral yarayatsinze ibitego bibiri harimo igitego cyihuta mu mateka y'imikino yo gukuranwamo mu gikombe cy'uburayi kuko icyo gitego yagitsinze ku munota wa mbere gusa w'umukino. Turukiya itungura Autrichia iyitsibura ibitego 2-1 nta wabikekaga ikomeza muri kimwe cya kane kirangiza aho izakina n'Ubuholandi.
benshi mu basesenguzi ba ruhago bemeza nta gushidikanya ko wari umukino mwiza w'irushanwa kugeza ubu. Mbere yaho gato Ubuholandi bwatsinze Rumaniya buyirusha cyane ibitego 3-0. Imikino ya kimwe cya kane kirangiza izatangira kuwa gatanu, aho Ubudage buzakina na Espagne, Ubufaransa bugakina na Portugal kuwa gatandatu. Indi mikino 2 ikazakinwa hagati y'Ubwongereza n'Ubusuwisi mbere y'uko Turukiya ikina n'Ubuholandi. Naganiriye n'umwe mu bakurikiranira hafi iyo mikino mu mujyi wa Kigali, ni Fabrice Dufitumukiza. Ikibazo finali baye mbere ya finali, urugero nka Espagne n'Abadage, ni ekipe zose zishoboye zikina tic-tac, ariko difference kaza ku Mudage kubera ko we bakina ibintu bya pression, bashyiramo imbaraga. Ku bijyanye rero na ekipe yanjye ya Portugal, haba mu bijyanye no kudefanda, kwataka, kandi ikindi bafite icyo baharanira. Nayo ni finali mbere ya finali. Imbere ya finali nayo. Mpamvu bibaza gutyo kubera ko Abafaransa ni generation ikiri nshyashya. Mu gihe Portugal harimo bari guharanira yuko kariyeri yabo bayisoza neza. Urugero harimo Pepe, ndakeka niyo Europa yanyuma agiye gukina. Mu gihe na Cristiano nawe ariko bimeze, ariyo match ze za nyuma ari gukina. Biragaragara yuko bagomba gukina bafite pressing kugira ngo barebe ko bagera finali basezere neza. Ari cyo kimwe bimeze nko ku Budage, ku ruhande rwa Toni Kroos bose bakeneye kugira ngo basoze kariyeri yabo bameze neza. Ese Abongereza burabakira he? Aya, Bongereza nubwo bariyumva cyane. N'abana bafite generation nziza ariko bafite ibintu byo kwiyumva cyane, bitabayeho kugira ngo bahindure, kandi igihe cyose bagifite ngura mutoza Southgate nta kintu bazageraho. Mu gihe cyose bazahindura generation yabo izatera imbere kuko abantu bafite hazaza. Mu mukino wa tennis, irushanwa rya Wimbledon, Novak Djokovic yavuze ko yishimiye cyane uburyo yatsinze ndetse n'uburyo yakinnye ubwejo yatsindaga umukino we wa mbere kuva abazwe mu ivi. Djokovic ushaka kugera ku gahigo ka Roger Federer mu bagabo wegukanye ibikombe 8 bya Wimbledon, yarayatsinze Viti Kopriva 7-3. Ngarutse mu mupira w'amaguru, Brazil izahura na Uruguay muri kimwe cya kane kirangiza muri Copa America nyuma yo kunganya na Colombia mu ijoro ryakeye mu mukino wa nyuma wo mu matsinda. Brazil ifite igikombe cy'isi inshuro 5, yanganyije na Colombia 1-1. Colombia itari yatsindwa kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 izahura na Panama, naho Brazil ikazahura na Uruguay ifite icyo gikombe inshuro 15. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyane. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Turakoze Yves Bucyana mu gusoza n'amakuru. Reka nongere nsubiza akanya Prudence Ngyumva atubwire amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi hano kuri BBC. Umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah muri Libani uravuga ko umwe mu bayobozi bawo bakuru yishwe n'igitero cyo mu kirere cya Israel. Muhammad Nima Nasser akaba ari umwe rero mu bakomanda bakuru ba Hezbollah bishwe mu mezi 9 ashize ahaba gukozanyaho byambukiranya imipaka hagati ya Hezbollah na Israel. Amakuru ya mbere akaba ari yavuze ko igitero cyagabwe ku modoka ye hanze y'umujyi wa Tira mu majyepfo ya Libani. Hagati aho ngaho Israel ikaba yemeje imigambi y'icyo abayinenga basobanuye nka gahunda ngari yo kwagura inyubako mu gace ka West Bank kigaruriwe na Israel. Nizo nyubako nyinshi zemejwe mu myaka 30 ishize. Ubutegetsi bwa civile muri West Bank bukaba bwemeje ko butaka bungana na kilometero kare 15.7 bufatwa mu kibaya cya Yordania kugira ngo buzubakweho. Inyubako z'abayahudi ku butaka Israel yigaruriye ku ngufu zifatwa nk'izinyuranye n'amategeko mpuzamahanga. Jacques, urakoze Prudence Ngyumva. Hariho ntudusozereje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7. N'amakuru yarahagarariwe na Marco Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango.